Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kuri chaîne ya YouTube Urugendo News. Ikaze na karibu muri kino kiganiro nagutunganirije kuri uyu munsi igenekerezo rya 15 kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi ndabazaniye amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso. Iki gipapuro mubona ni bordero do versement iriko amafaranga imiliyoni n'igice canke umumiliyoni n'ibihumbi amajana 5 mu mafaranga y'amarundi. Iyi bordero do versement ni ya Eglise Kayogoro yaterereye umugambwe uri ku butegetsi CnddFd. Hano muri hangana mugerageze kuvyisomera mu vyirabire, singomba kuvuga vyinshi, niyo mpamvu nabazaniye amakuru nkabazanira n'ibimenyetso. Ku bantu munkurikira ku mbuga je nkunda gucisha ko ibiganiro n'amakuru, muri iminsi narababwiye ko hariho umugambi wo gusambura Eglise Pentecôte, bagashiraho Eglise Pentecôte yindi nimba no yitanya kuri sinzi, ariko yegamiye umugambwe uri ku butegetsi CnddFd. Bino rero biri mu kiganiro kigufi nabateguriye, no hanyuma nzokigaruka ko kumbure nzanye ibimenyetso birenga kimwe ndababwira ukuntu uyu mugambi wateguwe. Ubu tuvugana rero pasteri canke umuyobozi canke tumwita umwungere w'ishengero rya Pentecoste ya Kayogoro iyo batacumvikana neza nabo basangiye imirimo. Intandaro yose nuko bimaze kumenyekana ko ariko kwegera iri shengero gucudika hamwe n'ubutegetsi no kugira mu kwaha ku butegetsi, nkuko ubutegetsi bwagiye bubikora mu gusambura ayandi masengero atandukanye, kumbura tutashimye kugaruka ko uyu munsi. Abifashijwemwo n'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko agerageza kwegeranya abamushigikiye muri nyanshengero kugira ngo barabe ukuntu boshinga irindi Eglise Pentecôte ryegamiye ubutegetsi. Bino rero amamisiyoni atandukanye ntabihuriza ko, ntanavyemera, mbere benshi ntibanavyerekwa. Bino biruku mu gihe hariho izindi ndyane mumaze kumva zagiye ziraba muri no shengero, nk'akarorero nisubirizwa rya Revera Pasteur Samuel. Uyu nawe amaze igihe kirekire kwivuriza muri Canada. Ndanabibutse ko yahoze arongoye imisiyoni yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura kuri Eglise Pentecôte nkuru yo ku Ntahangwa. Uwamusubiriye gushika muri iki gihe ni Revera Pasteur Onesforo. Ubu nawe ugiye kuraba uko yashizweho birashushe nuko yashizweho ashigikiwe canke ku gitsure c'umugambwe uri ku butegetsi CnddFd. Ibi ni ibimenyetso ntakuka yuko mu minsi mikeya muzumva ikintu bita niba kizoba citwa Pentecoste nyakuri canke bacise ubundi kuntu, ariko rizoba ari isengero rije ryegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Mu gihe muzi yuko rino sengero ari isengero rikomeye, rinatunze wanashaka, rigira mu murongo mwiza ugororotse, ritari ryerekwa ibijanye no kwifatanya n'umugambwe n'umwe wose ubaho. Hano rero abakristo bavuga ati uyu Nesiforo asa nuko yashizweho n'umugambwe uri ku butegetsi CnddFd. Ibi ni birori wanashaka vyitabiriwe n'indongozi z'umugambwe CnddFd, mbere n'ubuserukira uyu mugambwe nyene CnddFd igihe bamwimika yarahawe ijambo, arashima, aravuga ati arishimiye ko agiye gukorana neza n'iri sengero ya Eglise Pentecôte, nka kumumenga bahora bakorana nabi. Aha ni abantu benshi bahera bavuga bati ibiriko biraba ubu vyarateguwe kandi nibigiye kuba ntibize
bibatangaze. Bino bintu vyarabaye mu ma eglise atandukanye, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri bibaye. Uwo vyotangaza niwe ntazi uwo ari we. Ni ukuvuga ko uyu mwungere wa Eglise Pentecôte ya Kayogoro kuba yahisemwo kwifatanya n'umugambwe uri ku butegetsi ntiyabikoze directement, kuko yabanje kurondera abamushigikiye muri iri sengero nyene mu kubemerera amafaranga. Bimwe bimwe tuzobibazanira n'ibimenyetso mu minsi, ni igihe c'umwanya gusa. Aha rero ni ukuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi amakuru dufise atari kw'ivumbi nuko wamwemereye kumufasha umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Teretse ari hafi yiwe cane, ku buryo gusambura isengero bitazona bagorana gatoya. Ahubwo ikibazo kikihari nuko hariho amwe mu mamisiyoni yagutse adashigikiye uwo mugambi, nka Eglise Pentecôte yo mu Kamenge, Kinama, izi uwo mugambi zarawanse kandi nazo zifatwa nk'ama eglise akomeye. Iyo tutazi neza ni Nyakabiga, mugabo Kamenge, Kinama uwo mugambi ntibawerekwa. Ntawuzi rero yuko azohava fonsa kujya vyama bigenda ku yandi masengero, kujya vyagenze kuri za Ezebu, ku vyagenze kuri za Adventiste. Urazi igihe cyari giheze Adventiste 17e jour irimwo indyane zidasanzwe, gushika naho umushikiranganje Gerevazi Nderakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, ahava kihagurukira wenyine akagenda akagera kuri tele akagira icyo avuze. Nubwo mbona umenga indyane muri Eglise Adventiste desa nizacureshe, so kuvuga yuko ibibazo vyaheze, mugabo gusa zacureshe mu buryo namwe mwabonye. Aha rero abana bariya bavuga yuko umugambi wo gushinga Eglise Pentecôte niyo noyita nyakuri sinongiye kure y'ukuri, umugambi ugeze kure, ari umwanya umwe gusa mu kumva indyane abandi bagafungwa. Nuko ashaka kwigarurira iri shengero ku nguvu akarishira munsi y'ubutegetsi. Hano murambaza ati kubera iki utamuvuza izina umwungere wa Eglise Kayogoro? Muramuzi, igisigaye nuko nzomubazanira nkazana n'ibimenyetso. Aha kwiki gipapuro twabahaye ni bordero ya versema yo guterera umugambi uri ku butegetsi. Yaratangaje abantu benshi cyane, baravuga bati Yesu yarigeze kuvuga ngo ivy'Imana mu bihereze Imana, ivya Kaisari mu bihereze Kaisari. Ati nimba rero ivy'Imana batangiye kubihereza Kaisari, ni kuvuga yuko ishengero barishize mu minwe ya Kaisari. Nta n'ubwa mbere ibi bintu bibaye, ni ibintu bigaragara neza. Nimba pasiteri ashobora gufata miliyoni ni igice miliyoni 5 agaterera umugambwe uri ku butegetsi, kandi mu by'ukuri ngo ibi yabikoze atagishije inama abo vyiga bose, kuko hariho abavyidogeye. Ibi nibaza yuko tuzobigarukako. Hano muraza kwisomera, sinashimye gusoma ku vyanditswe kuri urupapuro, ariko namwe murazi ko ndabaha amakuru nkabahana n'ibimenyetso. Niyo mpamvu mushobora guca namwe muza mugasesengura mukaraba. Ibi ni akamaramaza. Nta vyinshi uyu munsi nateguye kugaruka ko kwari kubereka aho uyu munsi bigeze, ivyo gusubiza inyuma ubutumwa bwiza canke ijambo ry'Imana. Kubona hariho umugambi wo gusambura Eglise Pentecôte ntibize batangaza mu minsi izani. Nagaruka ngana babwira ati bimwe nababwira ehera abavyabaye, hanyuma muri ico gihe muzovuga ati bwa bundi uri imvuzi wari wabivuze. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye inshuti zanje, abakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Urugendo News. Murazi ko mwe muri abacu, muri abanje jewe ndabatonze no biganiro, abogira amakuru atari kw'ivumbi yandi yongera kuri bino tuko turegeranya kugira ngo tuzo tubahereze bicyoroye neza. Mudusanga inbox, hanyuma mukabidusangiza tukabivugana ko kumbure tukaronka ukuntu dutanga inkuru zikwiye neza,
ahanagiye nca ku masonga hanigumije hariho byinshi mfise nkitohoza nkegeranya kugira ngo nze ndabagarukanire ngaha nkuko ndabikora amakuru n'ibimenyetso. Mwakoze ko mwafashe umwanya wanyu mukabana nanje. Jewe nitwa Daniel Mugisha, unkeneye naha nyene kuri chaîne ya YouTube Urugendo News canke genda kuri ya yindi chaîne Senere Inyankamugayo naho nyene uransangayo, canke kuri chaîne yanje officielle Daniel Mugisha. Kunyandikira kuri WhatsApp ni +358 46 58 31 314. Guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Murakoze.